Birumvikana yuko umunyagihugu wo mu Rutana ariko arahohoterwa, ariko ararenganywa. Ntivyumvikana ingene abantu bivugwa yuko bariye ibiturire bakareka gufunga uwakoze amakosa ariko bagafunga umukozi wiwe mu kiringo c'uwo yagirizwa kuba yakoze icaha. Tukibaza rero yuko abashikiriza amanza canke abacamanza, tutibagiye abajejwe intwaro mu Rutana, bokwikubita agashi nimba hariho amakosa yakozwe agahanirwa bayakoze, kuko umunyagihugu afunzwe mu kiringo ca sebuja ni akamaramaza. Nta tegeko na rimwe, yaba amategeko agenga ivy'akazi, yaba amategeko mpanavyaha yemera yuko umukozi yashobora guhanwa mu kiringo c'uwo akorera. Kira noneho yaba amategeko agenga akazi, yaba ayo mategeko mpanavyaha, iyo hakozwe ikosa, ryaba ikosa ry'akazi, ryaba ikosa ry'ivyaha, cane ku bintu vyo gukora ivyaha, turagomba twibutse yuko amategeko atomoye neza yuko umuntu akurikiranwa ku gatwe kiwe. Nta muntu ashobora gukurikiranwa ku giti c'uwo akorera, c'uwo bakorana, c'uwo mu muryango iwe. Nta n'ushobora gukurikiranwa ku vyaha ku muntu wundi bivanye ivyo bafana, vyaba ivy'akazi canke ibindi vyose bishoboka. Bisigura yuko rero twosaba ko umunyagihugu yorenganurwa, agafungurwa atakirinze gusabwa, hagakorwa amatohoza, abakoze icaha bakacagira. Mugabo ko gusoma amategeko bayacuritse, twibaza yuko vyohagarara, kuko n'akarenganyo katumvikana. Nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gukurikiranwa ku caha cakozwe n'uwundi muntu, naho yoba umwana wiwe, naho yoba uwo bubakanye. Mu bintu vy'ivyaha umuntu wese akurikiranwa ku giti ciwe.